aho gutera amashurwe mu rupangu rwiwe ruri muri commune ya Bubanza zone ya Mitakataka yahisemo kuhatera imboga ngo ziba zo zishariza urupangu rwiwe. Ni Ndabadugaritse Astere aho Mashariki TV yamusanze ku nyubakwa yiwe. Nagira mbanze ndababwire ko kino kibanza ukumubona gisa neza gishajije, ni kibanza nari niyumviye kugiteramo gazo, hanyuma ncasanga guteramo gazo ntacishobora gufasha, atari amadepense umuntu agiramwo nyene yo kuyikorera kandi atacishobora gufasha. Nahisemo guteramo imboga, ibifungurwa abantu bashobora gufungura, kandi murabona ko bisa neza biteye igomwe. Namwe bwo murabona ko bisumba gutera ivyatsi. Gutera imboga mu kibanza cyo guteramo amashurwe aho umuntu abaye ngo birimo akarusho kanini cyane. Uburyo bwose umuntu aba yakoresheje ngo arabwisubiza, na cane ko amazi yo kuvomera adaheza ngo apfe ubusa. Akarusho ni kanini cyane. Kano kazi karaturiha. Murabona ko nko mu rugo umuntu ntasubira ku ibintu byo kugura igitunguru ntibigaruka, kandi murabona ko umuntu atashobora no kubifungura byose ngo abiheze. Umuntu araha abagenzi n'ibisiga umuntu akabidandaza agakuramo amafaranga yo kongera gutegura ubundi murima. Kandi murabona ko niyo urebesheje ijisho murabona ko bisa neza gusumbaho umuntu yoteramo ivyatsi adashobora kwikora ko ngo afungure. Akarusho ni kanini cyane. Ni ukuvuga ufasha amazi uriha muri regidezo ukayavomeresha ivyatsi utazokwimbura, urumva ko namazi aba ariko aratakara, ni uruhombo runini. Ugashirako n'ibikorwa ushirako uri kurakorera ivyo vyatsi, ariko hano amazi nshiramwo aragaruka kuko ibi murabona ko ngiye kuronka umwimbu kandi utari muke cyane. Akaba rero atera kamo abafise inyubakwa zimwe bibanza vyagutse vyo guteramo amashurwe nyabona kubiteramo imboga kuko ngo bibagabaniriza amafaranga bahora bakoresha baza kuzisoma mu isoko. Ibi nabikoze mu ntumbero yo kwigisha abantu. Nkuko mpejeje kubivuga murabona ko harimo akarusho kanini cyane. Murabona nka bino bitunguru murabona ingene bimeze bingana, murabona ko ni binini cyane kandi bimaze umwanya mutoyi. Urabona ko bimaze gukura bikaba binini, hano tuzohakura umwimbu mwinshi cyane. No kuvuga ngo tuzimbura turonke n'amafaranga yo kubikorera, twongere turenze ko twongere dutegura n'ubundi murima, kandi murabona ko hasa neza cyane gusumba gutera ivyatsi. Nk'abandi bafise amaparcelle bifuza guteramo ivyatsi, no bahanura ko boreka guteramo ivyatsi bagakoresha buno buryo bwo guteramwo imboga. Murabona ko bategeza kuvyungukiramwo ugeranije nuko boteramwo ivyatsi. Ndabadugaritse Astere akaba agira ati mu rupangu umuntu arashobora kuhatera ubwoko bw'imboga butandukanye. Umurima wanje nawe uteyemwo ubwoko bw'imboga butandukanye kugira ngo ntihagire ico nzoja kurondera ku isoko, byose nze nsange ndavyifitiye sinze kubisuma. Urabona hariya harimwo ibiterwa ivyo bita amapoivro, bio ikurikira murabona ko harimwo ibitunguru ari byo mubona byiganje mu murima wose hariya. Ntuza kabio kagira gatatu, murabona ko harimwo ama aubergine, ni bimwe bitangwa n'amaviringanya byabi. Hanyuma bio igira kane naho murabona harimwo amakaroti kandi arakunza ameze neza cyane, amashu. Hanyuma bio zibiri murabona harimwo amakaroti kandi nayo ameze neza, yarakunze. Hanyuma hakurikira n'ibitunguru nabijya vy'ama twari duheje kubona hano hepfo. Murabona ko bimeze neza cyane, no kuvuga ngo mu byo nshobora gukenera kuja kugurira mu isoko murabona ko nibikenoja kugura nsanzwe ndabyifitiye hano. Murabona ko akarusho ari kanini cyane. Nkaba nohanura abipfuza gutera ivyatsi bose bijya bita ngo ni Gazon babireke bategure uturima two mu kigo tumeze nk'utu oyi.